ndashimye cyane kandi nakakira kuba yaje muri kino kiganiro kugira ngo atuganire byerekeye aho hanze igitangura uyu munsi twategereje kuri FPI kuko ari urugendo rutari ruto. Uyu munsi mukaba mugira anniversaire y'imyaka ibiri FPI ibayeho. Twashaka rero ariko aradukurikira muri kano kanya imbere y'uko tubwira ibya FPI tugenda kuko nibaza ko bariko baratumviza bose batakuzi kuko sawa si inama y'umugambi byo nibaza ibyo kuganira au public nibaza ko bose bataba bakuzi hanyuma uheje kwidondora ace tuganira ku byerekeye FPI rero ja muri gwawe. Urakoze cyane nizera ko munyumva. Turakumva. Yego wabivuze nitwa Francis Rohero ndi umurundi muri kino gihe arongoye umugambwe FPI nkuko mwabivuze tuza kuganira ko cyane no munsi hanyuma abankurikirana politike kuva umwanya utari muto. Nibutsa ko uwo mwanya utari muto mbashatse kuvuga imyaka myinshi iheze imbere yuko na FPI itangura. Nibaza yuko mu byo tuza kuyaga n'ibyo byose biza kubamo. Yego muri kino gihe ndi Bujumbura turiko turaganira. Nibaza ko ibindi bibazo bijanye no kwidondora no bibaza no vyishura ari bacishije abakozi. Murakoze cyane nkuko twari tugiye kwivuga mu kanya ataka kugira ngo twinjire ko yavuye rya kino kiganiro mutubwire intango ya FPI yabayeho gute yatangujwe n'abandi byagenze gute kubera iki yatanguye hanyuma ibindi turaza kwivuga ko mu nyuma bijanye n'ico iri kirakora uwo munsi. Yego twebwe nibaza yuko nohera kure mu 2006 mu 2006 twari kumwe n'umugwi w'abarundi ba Kenya benshi bari bakiri bato. Ico gihe dutangura twiyumvira tuyaga kugira ngo turabe ingene politike y'u Burundi yo yagukundi ukundi. Twari tumenyereye yuko mu Burundi umuntu ayaga politike kubera hari ikintu camushavuje avuga ati jewe nashavuye bana kabandenganije ubu nanje ndahagurutse. Twumva umengo harakwiye kubindi ntumbero abantu bakiyumvira politiki kaba nk'umuhamagaro umuntu agira mu ntumbero yo gusangiza abandi neza ntibibe ibintu bikorwa n'abantu bumva umengo gusa ngo barashavuye. Ico gihe twatangura twibaza tuti ni kubera iki imigwi yacu ya politiki umengo yamishamiranye umengo nukuryana umengo nugusinda umenga bose barafite ivyo bagirizanya umengo ni gake umuntu yumva abantu bariko baraganira umwanya munini bati mbega ivy'ubutunzi vyogenda gute mbega ivy'imibano vyogenda gute mbega ivyo kubaka igihugu vyomera gute ibintu byinshi nk'ivyo uburongozi. Twagiye rero turiga mu bintu twagize nk'amashuri twiga ku burongozi ingene abantu bo butahura. Ivyo rero byatumye nk'ishuri twari twaragize ico gihe duhuza n'abandi benshi bariko baragira nk'ivyo ivyigwa bitandukanye byo kuvuga ivy'uburongozi. Buke buke tugenda turaduga aho twibaza tuti mu bisanzwe Uburundi ntibwabuze ubutunzi kugira ngo butere imbere. Uburundi ntibwabuze abantu. Uburundi ntibwabuze amafaranga canke byinshi yuko abantu baba mu biti. Abantu benshi barabaye mu biti barabaye mu butegetsi mugabo ni kuki Uburundi bwagumye busubira inyuma kuba ku migambwe siyo yabuze imigambwe yariho harabaye umugambwe harabaye n'imigambwe myinshi. Twagenda turiyumvira kenshi ni igiki gituma mu Burundi tuma dusubira inyuma kandi bamwe bose bazana ivyo bashoboye. Buke buke turagera aho tuvuga tuti mu Burundi habuze uburongozi bwiza uburongozi bw'umutima uburongozi bw'ubwenge butuma abantu banywana atari abashefu baza kugwanira gusa ibintu. Buke buke rero twarahuye n'andi mashuri atandukanye yagiye aragira nk'ivyo vyigwa mu mihingo itandukanye y'igihugu kugeza aho mu myaka y'2020 hari iciyumviro c'uko abantu twareze mu bwenge mu vyiyumviro byinshi tugira tuti reka tubabwire yuko politiki no munsi atari uguhangana gusa kw'abashavuye mugabo gushobora kuba ivyiyumviro by'abantu biyumvira neza ingene bishikana ingene horemwa vision nziza
igahuza abantu nivyo. Inyuma rero igikorwa twari twagize mu 2020 twaciye tuja hamwe rero n'abandi batari bake kugira ngo ico gikorwa gikorwe ku mugaragaro. Rero twebwe politiki umva twayikora kuva kera, mugabo mu Burundi kugira ngo uyikore ku mugaragaro bisaba yuko ufise umugambi, niko bavuga, ku buryo abantu benshi batari umugambi bumva ko batari muri politiki, abayirimwo naho niyo ataco biyumvira bazi ko bari muri politiki. Ni ibintu nk'ivyo rero twashaka yuko abantu dufata umwanya kuganira. Ubu rero FPI haraheze imyaka ibiri hari ku itariki 26 mu munsi aho byashika mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu Burundi aribwo bujejwe ivy'imigambi ngo bwasinya ikete yitwa ordonnance yemerera umugambi mushasha FPI, ari navyo n'umunsi twashaka kwibuka iyo vyavuye nico biriko biramara. Murakoze cyane, numva atari bagwari rworoshye naho nabikurikiranye gatoya. Ndibuka yuko hari igihe bigeze kuba abana banjye hanyuma abarakomereye ushobora gusanga hari intambamyi bari babonye. Ubu rero kugira dutangure ibyo n'ibyo by'umugambwe, ndibuka ko umenga abariko baradukurikirana baza ko nabo nyene baca bayibona no kuri iryo shusho riri iruhande ya FPI turabonaho Orange. Ariko twese turibuka ko ugitangura abatanguranye n'icyo wise Mouvement Orange. Nijya itandukaniro riri hagati ya Mouvement Orange na FPI, apara yuko Mouvement Orange kari parti politique, FPI ikaba ari parti politique mwongeyemo canke cyahindutse. Turetse byerekeye ko kimwe kari parti politique ikindi kari parti politique. Ubwa mbere Mouvement Orange kuri twebwe ni ishuri ryo kwigisha iby'uburongozi, ryo kwigisha abantu ibya vision, kandi si ryari ryonyene. Hariho n'abandi twagiye hamwe bari basa amashuri atandukanye nkayo bahita amazina atandukanye, bagiye bararamura abarundi batari bake bigishijwe. Rero mu byo twagiye turashira imbere bijanye n'ico no kwita ivyigwa, ama module de formation twakoresha yadutumye abantu twigishije bose tubumvishe yuko bose badategerezwa kuja mu cyo no kwita politike iyo yuguruye guhiganwa n'ibindi. Mu bisanzwe twebwe mu byo twigisha ibintu icari cyo vision abantu kugira ngo babitahure. Umuntu ntabe mu mugambi yumva ngo nahantu ngiye kubukora mu cibo ngo banyemereye akazi, sibyo. Twashaka ko abantu babanza gutahura icari cyo vision, bakabyiga bagatahura ico bivuga. Abantu bafise umuhamagaro wo kubona igihugu muri globalite, mu gihugu ko kimeze, ingene gicapa kuvyumva, bakimenya bakabitahura. Twashaka ko abantu biga ibyo twita manifeste, kumenya ingorane z'igihugu mbega n'izihe zokenera inyinshi zihe, kuko abantu hari igihe bibaza ko ingorane zabo arizo z'igihugu. Iyo babuze akazi bibaza politike, iyo hari umuntu abagiriye ingorane umva ko ariyo habaye politike, sivyo. Ikindi naco kwarukura inyigisho ziza kwisunga ibyo tubantu bashobora kurema izo nyishu n'ibindi bijanye n'amangajement twagenda turigisha. Hariho rero itandukanye hagati ya Mouvement Orange na FPI. FPI ucuba umugwi ujamwe abantu tuba twifuza ko bagira bati jewe bwa ndafise umuhamagaro wo kuja gukora ivyo bintu. Ubu rero twagenda turatanga, umuntu arashobora kuba yaje kwiga muri FPI ibintu bitandukanye, mugabo akavuga ati je ndi umudandaza canke ndi umwigisha canke ndi umuganga canke ndi umuntu ajejwe umutekano, biranezereye ko ivyo bintu ndabitahura. Ubu niho ngiye kumva yuko ahanini bwa bundi umwasi wacu sumuporona, bwa bundi umwasi wacu sumupode, bwa bundi umwasi wacu sumsendedefd, bwa bundi umwasi wacu sumuseneri, bwa bundi umwasi wacu sumsd. Umwasi wacu ni igihe kitagira vision. Ivyo abantu bavyumve, bareke gutemana, bareke kugwana, bareke kuvuga ngo nabantu bashaka ko abantu bavyumva. Iyo rero abantu bamaze kuvyumva, haragera igihe twereka abantu tuti mwebwe rero mwavyumvise, ni bande muri bwo umuhamagaye ati noja kubitunganya ibi bintu, ndafise ubwenge bwo kubitunganya. Canke uwundi agira ati jewe kuri nta bwenge mfise bwo kubitunganya, mugabo nokora ibindi, mugabo nofasha, nobu uterera amafaranga kugira mu bikore, nobu uzoterera ijwi ntihakenerwa. Abantu twategeza kubigisha ko umuntu wese ashonje,
umuntu wese yababaye ntaca bumenya politike n'ibintu biga n'amashuri mouvement orange rero ako niko karakasi kayo gutahuza abantu vision icarico manifeste icarico engagement bagira politiquement icarico mu nyuma rero FPI ikiri igikoresho ca politike hamwe abantu bagira bati twebwe umuhamagara turawufise reka rero tuje kubikora uwo mugwi rero uca witunganya bijanye n'amategeko y'igihugu ni hamwe rero bamenya bati ntimugira amastatut mbega tugengwa n'iki twaje gukora iki ntitwaje kwisumamo hariho vision twisunga hariho amategeko twisunga kugira ngo dukore bijanye n'amategeko hama duhiganwe muri politike kuko dushaka gushira hiki kuko igihugu dushaka kugitombereza muri intumbero nkuko twagiye turavyiga twebwe rero ico nico twashaka mu orange nico hariho abantu benshi baje kwiga muri mu orange bataguye muri FPI usanga baragiye mu yindi migambi bakubwira ati je mu mugambi ubu mwatwigisha ndumva ko nshobora kubivuga nico twashaka mu orange rero nk'uburyo bwo kwigisha abantu benshi ituba tuza twumva n'umunsi abanyamigambi batukana bandagazanya bavuga ko ari abansi umuntu rero yaronse formation muri mu orange bimutuma amenya ati bwa muri igihugu kiradukeneye twese uno munsi duhaka gushira miliyoni 12 zirenga abo bantu bose turabakeneye umwe wese mu kibanza kiyo arakenewe mugabo igihe hatagira vision mutagiye muri iryo shuri umuntu yaronse imana yagize imana akaja ahantu yumva ko abandi ari kubabuza kwegera yumva yuko abandi ari kubuza imigambi gukora yumva yuko umengo ahubwo abagize nico bavuga ari kubanumya nico twashaka ko abantu batahuwe mouvement orange nako kazi kayo no munsi rero FPI nayo yagiye gutegura politiki yategura amaprogramme yisunze vision ya mouvement orange itegura amaprogramme y'ingene bijya anye orange yigisha nk'ihangiro ingene bo bishikako aho rero nimwe twavuga abarundi bose ntibashaka kubanya politiki ni bimwe wasanga imigambo yambika n'abandi nkopero n'abanyokuru abatama baje bageze kure batanabizi mu bibereye mu mwonga kurima ngo bagiye kumwambika inkopero kugira ngo berekane ko basaba nywanyi benshi birakenewe FPI uno munsi naho yogira abantu batanu ku mutumba gusa dufise imitumba irenga hagati y'ibihumbi 3 dufise abantu batanu bashaka kubyigisha abandi n'abandi tuba dukeneye tuba dushaka ko abantu batahura bati mbega kugira ngo tuzobishike ko bizokorwa nande bizogenda gute ico cyonyene nico gituma tutaje kugwanira abanywanyi muri FPI tuvuga ngo abantu turabinjiza hari ibintu abantu bagira ngo bagize inama ngo hinjiye ngo abantu 2,000 bijya sivyo umuntu arashobora kuza kuko yisonze akaza kubumvirizamo muhaye ugwagwa agaca yambara umupira mugabo sivyo twe tuba dukeneye nubwo ko abagiye mu muhamagaro wa politiki barashobora kumenya bati twebwe tubirimo birahagije kugira ngo dusigurire ingene abashomeri bose bashobora kuronka akazi aho ba investissement zingana gute kugira baronka akazi batiri baraza kwambara impuzu ya FPI mbega abarundi kuno munsi bakenya amazi ni gute twotuma regide zironka financement zikomeye igakora abantu ikabaha amazi ivyo bikeneye ko baza kwambara impuzu y'umugambi ni gute abantu b'incabwenge bashobora kurungika kwiga amashuri ahanitse ejo tugwiza incabwenge ibi bikenyera ko abantu bambara impuzu z'umugambi ivyo nivyo twashaka ko abantu bumva ico gikorwa rero kirahari mouvement orange cyo kimwe n'andi mashuri menshi avuga ivy'uburongozi abandanya akora kandi mwenayo ni ibintu bibaho twebwe twita kera kwicara munsi y'umwembe kwicara munsi y'igiti kurondera agatutu ahantu muja kwicara mukaganira mwene ivyo bintu nivyo rero dushaka kumva yuko bishobora kurema abanyapolitiki bashasha ntibireme abantu b'abagwanyi ntibireme abantu bose baza bavuga ngo twe twaragwaniye iki oya kukigwanira ni kimwe mugabo gushobora kugira ico kimaza muri kazoza ni kindi gikorwa murakoze cyane muraza muranyibutsa ko muherere kugira ngo menye ko ncambana yakosa sindagucire nari numvise uvuze ikijanye n'inyigisho kandi murambabarira ndakunda kibaza nkuko noba ndi nk'umujournaliste bimwe mu byo nza kubabaza ari byo nza kubasanzwe nzi ni giste ko abari baratwumviza bo bashobora kuba batarizi byose cyane ndabizi ko iyo muvuma hanze yari n'inyigisho naje zimwe muri zo narazironse mwo twaraganiriye urabizi hanyuma dusanzwe tuzi ko muri prolongement de la vie politique y'u Burundi kuva independance ibaye harabayeho n'uwundi mu mouvement utavugwa cyane mugabo wabayeho witwa ubu
apana ubu tumva ivugwa en 72 ndikuvuga ubu kiyafe nibaza ko yoba yarigishije ivya politike bandadaye n'abandi nabo bari kumwe mu Rwanda hanyuma n'abari mu Burundi bamwe muri bo iyo nayo nyene yigisha ivya politike est-ce que vyo babi byakora co kimwe canke mu mwarakuye inspiration canke vous trouvez ko hari ivyo muhurizako hari n'iyindi muvuma nayo nyene sindayita muvuma je sais pas comment yita yitwa itorero yigishwamwo na Rugambarara docteur n'abandi nabo nyene bigisha ku vyerekeye vie politique éducation patriotisme et autre chose mugabo d'une vie générale kugira ngo barundi muri rusangi n'abajene cane batahura ivyerekeye by'igihugu est-ce que musanga hari ivyo muhurizako canke c'est dans le même prolongement là je suis en train de parler bana ngaha ndi kuvuga ko vyerekeye orange cane hanyuma FPI shanza kubaza mu nyuma ego nibaza yuko burya kugira umenye ko abantu bize bimwe uraba ivyamwa bama jewe sinovuga ngo banaka canke banaka ngo tukora bimwe kugira ndabibone ndaba ivyamwa tuba twama igihe umuntu wese aho yoba yavyigiye hose ngasanga arazi icari c'ubuntu akamenya yuko ubuntu bugizwe n'ibintu bitatu arivyo urukundo arivyo kugira ikibabagwe no gusangira ivyo rero ubishize nko muri politiki ukamenya uti mbega abarundi imiliyoni zaba gushika 13 ndabakunda ndabumva bwa bundi ndipfuriza umwana ari Makamba kwiga ishuri nk'iry'umwana wanje ariko ariga canke uri Ngozi canke uri mu Cankuzo ukumva uti mbega abamerewe nabi ndiko ndabiyumvira kurya uwanje afunzwe niruka kuraba ndibaza ko abandi bantu bapfunzwe nabo ni bakeneye kuraba canke ari Genova nabikoze ndibuka yuko bababara iyo tuvuze ubushinga ntahe nabwo nibugizwe n'ibintu bitatu kwari kugororoka mu kuri kuvuga ukuri mu byo turimo udahesha ngo uhebeye ku bwoko ngo byakozwe nabo musanga ibwoko ukamengo wobinuma ugacukwiza ubutungane ku bantu babukeneye ugashobora gutahura abandi naho mutoba musangiye umugwi ukagira uti nabo nibijya bavuga ndavyumva ivyo nivyo bivuga ubushinga ntahe bitatu ugaca wibaza ibiraba ubugabo ukavuga uti ubugabo bugizwe n'ibintu bitatu ari byo gukora iki gihugu kugira ngo ubutunzi buduge tuzokora abantu batiza gukora mbega kugira bakore hari investment zingana gute mbega amahera ya leta akoreshwa gute mbega abantu barumva ivyo bariko baragira hagaca habamwo n'ubwira kugira ngo ivyo bintu byose abantu babikore bazi ico biriko birazana nikiza kuba ubuheta nigihe haba hajamwo ico no kwita igisharara la kuteruja muco bita mu gifaransa excellence abantu bakumva ko ivyo bariko baragira bitegerezwa kubajana mu bundi buryo gukoresha ubuhinga bugezweho kugira ngo abantu batahura ivyo bariko baragira ariko bitegerezwa kuba ibitangaza ivyo bintu bitatu rero ababyize abo bifitiye ubuzima bamuye ntubabazi iyo bize ntushobora kubabaza ngo mwari mwitorero ngo mwari hehe ingene bafata abantu ingene bavuga ingene bitonda ingene bazi ivyo bavuga ubwitonzi bakoresha nivyo vyamwa babonana ejo jewe ni wasanga hari amafuri ndiko ndavuga ndiko ndaremera abandi binyoma canke ndiko ndabagiriza ibiki uzomenya uti bwabundi rya shuri yavuga sivyo nico ndiko ndavuga rero ikibazo iyo twese duhuriye muri bus canke duhuriye ntumubaza ngo wewe wizi butanga wewe wize kuri Saint Esprit ngo wewe wizi Burengo uravye ingene umuntu yifata uramenya uti uyu muntu yaragiye kwishura uyu muntu amezuku arafise kamere k'abantu kubuntu kamutuma ashobora kugira vyiza rero umuntu wese kuva muhira kuziko aho abavyeyi bamubwiye bati ubahanaka ubaha bagusumba umbiriza abakiri bato egera banaka ivyo bintu biraduhuza nk'abarundi waba wavukiye mu Rumonge canke wavukiye mu Rutana canke wavukiye Ngozi ivyo bintu biduhuza nk'abantu nivyo vyamwa by'ubuntu uhera muhira abantu babonye wigenza neza nivyo mu Orange yari kirigisha uwo umuntu wese rero azi ko avyigisha haba mu rugi wakabibwira abana biwe turi kwishuri rimwe ibintu biriko biraduhuza ntibiduhuza kuko baje muri mu Orange ya biduhuza kuko bazi ko ubuzima bw'abandi ari nk'ubwabo biduhuza kuko bagira bati jewe naho iki kintu nigeze kugiharanira nkagishikako mbega ndagisangiza gutabandi
we washaka ubwigenge igihe wagenda kurondera kwigisoda gicangwa uno musi wumva abandi ubwo bwigenge bubaha we wari kurondera demokarasi igihe washaka yuko imigambi myinshi baho urumva ko uno musi abandi bo batahura we wari kurondera igihugu ciza igihe wari kurondera independence urumva yuko abo bantu bose ivyo vyiza bavyipfuza ngivyo ibintu nivyo vyamwa umuntu rero avuga ngo jewe ngo ndo mu demokrate ngo jewe ngo nagwaniriye ngo igihugu mugabo ugasanga ari kabibabaza abandi iryo shuri ntajya bazi ntajya bayaramenye no kuva muhira haziko ni iryo shuri ritangurira inshuti nyinshi z'abantu cyuko turayaga no munsi ikiriko kiraduhuza suko baje muri Mouvement Orange nuko kuva muhiri wabo bubaha umuntu bakanatahura yuko iki gihugu gikenere gutanga akazi aba bana bariko barahunga biruka ngo nuko barahembwa nabi mbega uno munsi ni kuki umwigisha afise diplome ya licence ashobora guhembwa icicumi cundi mwigisha yabaye umushinga amateka canke icijana ni kubera iki kandi banganya diplome canke anayimusumvya nico gica kituma mvuga nti bwa buntu ntiburimwo iyo harimwo ubuntu abantu barakora bagatera imbere bose akavuga ati nta bariko barasumbya abandi nivyo bigaruka muri ayo majambo nico gituma rero abagize amashuri nkayo y'ubuntu duhuriza ku vyiza vy'ivyamwa tutarinze kuvugana aho uciye hose mbere si mu Burundi gusa niyo ugiye mu mahanga ugashika mu Bushinwa ugashika muri Amerika ugashika muri Australia ugashika Iburaya umuntu ashobora kukwakira atakuza akaguha amazi nta kwita umwansi mudasangira uko mutavuga rumwe ngivyo ibintu bituma tuvuga tuti ngiryo ryashuri ry'ubuntu aho abantu bubaha abandi bakumva ko abandi bakeneye kubaho nkabo umurundi wese rero ari ahantu bamwigisha ivyo turasangiye umugwi kandi nta kizovuza yuko dutahurana uno musi canke ejo murakoze cyane numva ko n'ibyo abandi bakora hivuye uti umuntu araba resultat y'umuntu yavuyemo canke yakoze yoza ko bamwe muri bo umuntu yabonye resultat zaba abandi nabo nibaza ko tuzozibona ego tugaruke kuri FPI buri kano kanya mu maho nibaza ko ndakwigaruka kubwanyuma ko nimba yari ishure ryo kwigisha ibikenewe mu Burundi nibaza ko ibikenewe no kubandanya abarundi barashakeneye ko bo kwiga donc ico ndakugaruka ko mu nyuma ko nico kigize ishingiro rya kino kiganiro ariko nibaza kuza kunyemerera ko tugaruka ko constant movement nziza kandi kenewe yego tugaruke cyane tugaruke rero mu mfunyapfunyo muri rusangi isigura iki kubera ikimatwa ya majambo hanyuma tubimenyereye mu ntuze ubundi bigambo bose irafise amarogo irafise amadovize tukonsora mwebwe umugambi wanyu ibyo mwabitoye mwisunze ni igiki cyabinspiye pour d'espérance ego twebwe tugitangura Mouvement Orange tuba tumenyereye ico bita amasigle amajambo abantu batondeka tugwanyira iterambere le progrès national la démocratie au Burundi amajambo la défense de la démocratie ibintu byinshi haba hari amajambo menshi y'agaciro abantu bakoresha bayafatanije bagaca batora mw'indome zipfunyapfunye ugaca umva indome zikurikirana A B C D D Z D ibiki indome zamazikurikirana mu nyuma twaragira tuti ayo majambo yose twe turayakunda umugambwe ushaka kuwita neza nukuri amazina y'u Burundi y'imigambwe yose ni meza ugiye kumva amajambo bavuga mwe nayo byabari uko mugabo twebwe Mouvement Orange turiko turayitangura twashatse ko tuyaga ikintu kiriko kirakuza abantu igikuza abantu mu biyago rero twagize na benshi dusanga ivyamwa iyo vyamuje iyo biriko birama bigasha vyinshi biratukura ahandi bigasa n'urwatsi rutoto canke hagati nuko twatoye iryo bara na cane ko haca hari camwa vyitiranwa nuko Orange yaje none FPI tumaze kuyishinga twagomba kwiyumvira ikintu ishobora kuyitirira imigwi rero ya politike iyo iri kirabaho akenshi uravye no mu vya sport bagerageza kwiha ishusho ry'ico bipfuza akenshi wasanga abantu bagomba kwerekana ko ari ibikoko bihambaye cane bamwe bakayigira ko ari ingwe abandi intare abandi inkona
ibikoko nyene bagira bati twebwe ntituzibigwa, natwe twagira tuti ivyo bikoko bimwe bimwe abantu bagira reka ahubwo natwe turondera ikintu ejo co kubifungurira, kuko burya anye abantu barakeneye gufungurirwa inyigisho zitari nke kugira ngo bamenye ico bariko baravuga. Nico gituma rero twagiye gufata nk'ikimenyetso twafashe umucungwe uza nk'uza kuba mu kibanza c'imfungurwa yose bashobora guha umuntu kugira ngo abe umuntu, haba imfungurwa zoca mu mubiri kugira ngo umuntu akure abe hagira amagara meza, haba imfungurwa zoca mu kumuha ubuzima bwiza ngo agira haba ngo agire ibimugirira akamaro, haba imfungurwa zoza kumuha iteka ngo aronke akazi amererwe neza, imfungurwa zoza nk'inyigisho zikamuha ubuzima. Nivyo rero twumva yuko Orange nico isigura, guhembura abantu mu buryo bwose, kubahembuza icoza kibagirira akamaro guhera ku nyigisho, ubuzima bwabo ingene bwomererwa neza, nico urya mucungwe usigura. Rero muri Mouvement Orange niwo wari waduhuje usa n'iryo barariza kwerekana ko twamuje ubuntu, mugabo muri FPI naho ikerekana ko arico kimenyetso kiza kugaburira abantu, ahuko za n'ibikoko biza gutera ubwoba abantu ngo bizobarya ngo bizobereka ngo ntivyaruzwa. Twe twashaka yuko ahubwo tubafungurira, iyo mfungurwa nayo tubafungurira ni vision yacu, n'ubuntu bwacu, ingene abantu tuba turi kumwe bigenza, uguca bugufi, ukugenza buhoro. Nivyo rero twafatiye ko ikimenyetso twe dushira imbere n'umucungwe, kiretse ko ico tudakora ntitwambika abantu imipira canke amakofero. Twumva ko umuntu w'umurundi akwiye kwigenga, yaba ari umusaseredoti canke umupastori canke umushehe, yaba ari umusirikare canke umupolisi canke umukozi wese wa leta. Twumva umenga hashitse yo kumva vision yacu, akumva ingene tuyaga ingorane z'igihugu, cyo twita manifeste, akumva ingene twigisha abantu atiriwe arambara mubwira ngo ngaha ngo sohoka ngo ntiwatumiwe ngo nturimwo. Ni nkuko tutagira ico bitugwinjiza. Yego twebwe iwacu kujya bavuga ngo urinjiye ngo baraguhaye ikarata ntibikorwa. Igihe wemeje kuri ico bituma administrative kufise ujya muhamagaro urabamwo, kuko kwinjira nico kimwe no kuvamwo biba bitandukanye n'imigwi mwimwe bakubwira ngo warinjiye ntuzovamwo, mu nyuma canke ukaba umwansi bakakubwira ngo kufise amabanga. Ntamwe twebwe dufise kireka ubuntu ko umuntu wese ashobora kuza amerewe neza, yumvise yarushe akigira kure, ntaco biba bitwaye kuri twebwe. Ni kugira ngo abantu bumve yuko politique ingene tuyitahura. Nivyo twebwe dushira imbere nk'ibigaragaza FPI. Aho uciye uzobona umucungwe, uwo mucungwe rero niwo kuri twebwe umuntu ashobora kubonerako n'ikimenyetso wavuze ngahanye babona kubateguye iki kiganiro. Murakoze cyane, nibaza ko muratahuye bon apare yuko n'isiguro mu majambo yose, nibaza ko abasha bifuza kubimenya byo bashobora kuza kwibona bakamenya igituma mwateguye iryo zina uko. Ahigo izina umuvukano w'abarundi bineza. Ikijya ico rero duhereza abantu nk'iciza, iyo mfungurwa dutanga tuyita neza kuko nta murundi atayikeneye. Hanyuma abapatriote tufata ko umurundi wese igihugu ciwe abagikunda uko kiba kose, uko ameze kose, nta murundi adakunda igihugu ciwe. Duhora twumva abantu bavuga ngo hari abantu badakunda igihugu, sivyo. Twebwe twemeza ko ata murundi adakunda igihugu ciwe. Ibiba bisigaye ngene tubasangiza iyo neza kugira ngo bose biyumve ko banezerewe. Hanyuma twabifashe nk'umuvukano. Iryo jambo ry'umuvukano ryaje rizanywe cane Francis rero kubera aho naciye hose nk'imfura y'abandi bariko barabikora, nababwira nti tugira umuvukano. Uribuka mu majambo menshi maze kuvuga aho nagiye ndaca kuva mu seminari y'Utama, seminari naciyemwo canke henshi nagize, nawe uribuka byinshi twagiye turaganira nerekana yuko dutegerezwa kuba abantu bavukana mu gihugu, nta ba mwana ahari. Igihugu ni ca bose baravukana, kugira rero umuvukano ushobora gusangiza abantu neza ngo w'umuhamagaro w'umuntu wese ahari, akumva ko abandi bose ivyakeneye nabo babikeneye. Iryo zina naho twarikuye Fraternité des Patriotes neza. Murakoze cyane. Ikibazo ca gatatu gisa nk'igikomeye rero kuri kino gihe nico kubabaza, muri iyo myaka ibiri mumaze mutanguye ku mugaragaro, kurumva imbere mwatanguye mwigisha abarundi
nyuma musabwa kumubona ko byokenerwa ko muteza kugira umugambwe ko ndibuka ko twigeze ko tuganira imbere ko mutangura umugambwe mukavuga ngo ibyo umugambwe ntimubona ko biri important mu nyuma murabona ko peut-être byabaye important hanyuma ubu maze imyaka iri mutanguye ku mugaragaro bakakubabaza n'ibiki mumaze gukora uyu munsi muvuga muti turashima aho tugeze hanyuma n'ibiki mwifuza kugeraho muri novanti biri principal kuruta ibindi naho byose mushobora kuba mukeneye gushika kuri byinshi ariko ibyihutirwa muvuga muti ibi nibyo dushira imbere kandi tubona dushobora kuzoshika ko n'ivyahe. Ubwa mbere ngaruke kuri icyo uvuze ati twashinze umugambi uti kera ko bikenewe. Mu bisanzwe twebwe umugambwe ntitwawushinzwe cyane, ni kubera mu gihugu cacu amategeko ariko abivuga. Umengo udafise umugambwe nturekuriwe kugira politike. Hariho abantu bateguye amategeko y'iki gihugu bakubwira yuko utegeko ngo nturi kugira politike. Kandi ivyo bintu aho byabayeho abantu bose bamwe bavyumva uko bazi yuko ngo wagize umugambwe ngo nturi kuragira politike, sivyo? Twebwe dufata yuko nk'abasendikaliste abantu bose bafise ibikorwa bakora byaba ivya leta canke ivyabo bigenga, iyo bafise ingorane bariko barazishikiriza baba bariko baragira politike. Abantu benshi batagira uburaro bavuze bati twe dukeneye uburaro, iki gihugu turagowe no gupanga, dukeneye ko aba politike y'uburaro. Ibyo aho baba bariko bagira politike. Umuntu rero ntagira politike ko yagiye mu mugambi, urumva kubera ari mu Burundi wamengo bo bitubuza. Hariho n'abantu bagira bati mbega ngo umuntu yigenga ngo yogira politike gute? Twebwe natubasha kwerekana ko abantu dushobora kwigenga tugakora politike. Mugabo rero kubera iyo ntambamye twasa n'abategetswe kugira FPI nk'umugambi. Ni bimwe twigeze no kuvuga muri programme zacu. Umugambwe ntiwemegwa mu bisanzwe n'ubushikiranganje. Umugambwe wari kwemegwa iyo abantu bawutoye bakawuha amajwi ashika abiri, biba vyerekanye ko ufise abantu. Nayo ubundi abantu ko bagira amastatut bakavuga ngo bafise imigambwe itazokwigera itogwa yobaho gutyo. Mugabo umugambwe mu bisanzwe n'uwo abanyagihugu bahaye amajwi bakavuga ati byaciye mu kuri bakawuha amajwi. Mugabo rero iwacu umugambwe bisigura kwegeranya abantu, ukazana za karangamuntu, ukazana ibisabwa byose bagaca bakwemera ngo urabaye umugambwe. Rero ko bimeze uko twebwe dusa n'ababikurikije kuko bikoga uko. Nayo ubundi ikizogaragaza ko dufise umugambwe ni gihe abarundi bariko baradutahura ejo bakakurikira bagira bati iki kintu turacumva. Nayo ubundi umuntu ashobora no kugira umugambi uri mu bipapuro washaka ija kihana amajwi atagira uko angana ngo arafise umugambwe mugabo atawuhari. Abantu rero batahure ntitwagize umugambi kuko twibajije ko byabaye nkenerwa, nuko twageze ahantu dusanga hari amategeko ariko arakumira abantu benshi bigenga, abantu benshi bashaka kuganira politike y'ukuri ukamengo birababujije. Nico bituma twagira tuti nimuze twashaka kugira umugambwe ube nk'ikidaje mugabe igikuru. Ikidaje ngira ngo abantu bose barakizi ico kivuga, ariko igikuru ni kiri imbere, ni kiba kirimwo. Twebwe rero dukeneye ikirimwo, ntidukeneye ico onyeje isaho siyo nyamukuru. Yego uvuze rero uti tumaze gukora ibiki. Ubwa mbere twebwe igihe twemerewe mu mwaka wa 2023 Uburundi busa n'ubuciye buja kwitegurira amatora. Rero akenshi abantu bose umengo umugambwe baba bumva umengo ni igikoresho umuntu yateguye cihuta kugira ngo kimujane mu matora. Ubundi iyo ataba ivyo twari dushiye mu matora, igihe twebwe tugize umugambwe umwanya wa mbere twabanje guca dusubira abantu baje kutwegera. Hariho abo twabaciye batwegera bari barabaye muri ajya amashuri navuze, hariho n'abandi baciye baza kutwegera bavuye mu yindi migambwe bagira bati turamenye turumvise ibindi bintu bishasha, reka tujemwo kugerageza ko ahandi vyatunaniye. Hariho abantu bafise udutima twinshi dutandukanye baza bagira bati ndaronsa ahantu nanje ngo nshobora kuja imbere ejo nkazo nkabo mu député canke mu sénateur. Hari abantu baca bagira ati ndaronsa ahantu noshobora gushikirwa. Twararonsera abantu benshi baza bazanywe na 2 na 4 na 5 kugira ngo bumve bishasha, canke abantu bagira ati turaronsa ahantu tuja bashobora kuduhugwagwa kwa handi byari byabuze tugendeyo turabikiriyo. Abo bantu nabo twaciye dutangura kuyaga gushasha, dutangura kugira aya formation ajanye n'igikorwa bagiye gukora. Mbega umuntu aja muri komite ya commune abigenza gute? Umuntu aja kuja muri komite y'intara tumukeneye kwiki? Umuntu aja muri komite
y'igihugu mu mugambwe tumukeneye kwiki amabanga atandukanye twaciye dutangura kwigisha amezi 6 ya mbere nico gikorwa twagize kugira nko muci rero twebwe muci ryo mu 2024 twarashoboye kugena mu gihugu cyose abagize ico no kwita komite national itwara umugambwe mu kwezi kw'icumi turashobora kugira amakomite provinciaux mu ntara zose zari hico gihe uko zari 18 twari tugifite ntara 18 mu kwezi gukurikira niho seni yacidutumako ngo nituje mu matora duca dusa n'abahagaritse ivyo mugabo muri uwo mwanya wose twarashoboye gushiraho amakomite mu makomine yose yarahari ivyo rero turiko turabikora duca duhindukira tubifatanya mu makomine mashasha n'intara zishasha ku buryo twagiye kumara umwaka mu mwaka uheze twitegurira amatora igihe twagira umwaka wa mbere ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze twari tubona yuko umugambwe twashinze abantu bigishijwe bakwiye muri ayo makomite mu gihugu cyose icagiye kandi no kubishira habona nuko twashoboye mu baja ku mariste y'igihugu mu bashinga amateka no mu makomine gukwiza ayo mariste yose n'abantu bashasha bakiri bato bakurikiye inyigisho bazi ko bataje ku mariste kubera baje kugwanyira ikibanza kinaka mugabo kubera twari twihaye ihangiro ko mu mwaka 2025 twerekana ko FPI ari umugambwe ukwiye igihugu ufise abantu bawukunda kandi bawurimo babaye forme nk'abanyapolitike atarabaje kwisumamwo barondera utwo bafungura canke utwo bahayerekwa cabaye ico nico gikorwa twakoze ayo matora rero twarayagiyemwo aba nkuko mwese mwabibonye mu nyuma twabandanije twitegura ayo makomite arakomezwa mu gihugu cyose uko turiko turabikora kugweza aho butugeza aho dushobora kubandanya duhiganirwa ibikurikira nibaza rero yuko ibikorwa nyamukuru twagize byari ivyo gukwiza umugambwe mu gihugu cyose wari uhejije kwemererwa ukaronka amakomite mu ntara zose z'igihugu mu makomine yose no ku mitumba yose uwo mugambwe ugashobora kwegeranya uburyo bwatumye ushobora kwitaba amatora twashoboye kwemererwa hamwe naho seni itashoboye kubitwemerera kubera ibitandukanye baki baravuga mugabo twebwe twarashoboye kubona yuko abantu barabonetse uburyo buraboneka na cane ko twari dufise ikiruta byose ivyiyumviro vyiteka umuntu wese ashobora kutwubahira ngivyo ibintu nibaza ko nyamukuru twashoboye gushikako ni nuko rero hari ibikorwa bitandukanye twagiye turagira ni nko amanama atandukanye yo kugira ivyo dushikiriza nk'ababandanya bigisha mu gihugu mu maradiyo kuvuga aho duhagaze kuri politike zitandukanye z'iki gihugu aho twerekanye kenshi yuko muri iki gihugu amajambo twashikiriza ko abarundi naho baguma ntibabandanye bidoga ahubwo bamenye ko FPI iguma bigisha nabundi bagira ati nimba tudafise politike z'ubutunzi ntimubandanye mwidoga mushavura ni mubibemwo ivyo ico no kwita amasorti mediatique igihe cyose twaronsa akaryo ko gusigurira abanyagihugu mu biganiro bitandukanye ku maradiyo ku mateleviziyo mu biganiro bija ku mbuga ngurukana bumenyi hose twagiye turatanga intererano yacu twerekana abarundi tubereka tuti ubutunzi bwifashe gutya ivy'imibano byifashe gutya ivy'igihugu byifashe gutya nta kintu na kimwe kijanye n'ubuzima bw'igihugu tutagiye turereka abarundi ingene cokogwa tunababwira ikibuze igihe cyose uburundi ntibuza ubwenge uburundi ntibubuza abantu uburundi buguma bubura umutima w'ishaka mu barongozi kugira ngo ivyo bifuza kugerako bashobore kubigerako ngico rero FPI yagumye iterera aho itigera ihesha mu kuvuga ico yiyumvira kandi mu kukivuga itari y'umunwa kandi atawitutse atawe irengeye akarimbi twagiye turavuga ibikenewe byose kandi twibaza yuko buke bizokunda icari cinyoni mu kubaho kigizwe n'utwatsi kamwe kandi turabona yuko buke kiriko kirakorwa n'umugani w'igifaransa uvuga kwawo nashaka guhindura mu kirundi mugabo nivyo ivyo turiko turakora ni kubandanya tubera inyenyeri nziza abarundi tubereka yuko ukuri tukuvuga kumwe navuga ko tutazi kubesha ko tutavuga tutwagiriza ko tutavuga dutukana kandi yuko ukuri dushobora kukuvuga atawe tuvuge nabi mugabo ukuri tukakuvuga kujya twagiye turerekana henshi ingene abantu bibi vy'igihugu
ko ibintu nk'ivyo ataco bizotuma tukerekana kenshi tuvuga tuti si gusenga ni vyiza twese turaje gusenga mugabo sivyo bizotuma igihugu gitera imbere hatabaye umutima w'ibikorwa hatabaye umutima wo kuvuga ukuri tukabivuga ibintu byinshi twagiye turashikiriza FPI izwi cane cane nk'umugwi w'abantu bavuga ukuri kandi ivyo bafise bavuga bakabishira habona nk'ubu wigeze kubivuga FPI twebwe ntidushira imbere amasuka ngo tugiye kurima canke hanye turiko tuvuga politike y'igihugu twerekana ingene ishobora gukorwa ngico ikintu twavuze aho dushitse ntituvugira mivumbi kumivumba kandi uko bibandanya tuzobandanya tuba iryo tara rimurikira ukuri rimurikira neza twerekana ikintu kitagenda neza ingene kiba kimeze ukebuke tugenda buhoro mugabo ivyo twarabikoze tumaze imyaka 2 rero twumva yuko umugambo wacu uri kurakwira hose kandi turamenyekana kandi yuko ibikenewe tubikora duciye bugufi kandi ko tuzobibandanya akajambo kagufi nibaza ko no mukishura unyishura direct kugira ngo cenda kubandanya ibindi bibazo muri satisfait aho mugeze uwo munsi kuvyo mari mwateguye gukora gushika muri imyaka 2 oya sinovuga ko turi satisfait intambamyi ntizibura twebwe mu vyo tushikiriza kenshi turerekanye intambamyi zitatu muri kino gihugu zituma ibintu bimwe twashaka gukora bitaranguka ubwa mbere n'ubukene bw'abanyagihugu benshi aho bashobora kukumva bakavuga ati ibintu muvuga navyumvise naryohewe mugabo sishobora gushika niyo muri ntaki abantu benshi bazigirijwe n'ubukene ikigira kabiri no mwiheburo aho umuntu wese ashobora kuvuga ati nukuri nakumvise kandi ndatahura ivyo muvuga mugabo ndavye ingene politiki imeze ndavye ingene biba amatora ndavye ingene bonona ibi ni gute tuzobishikako gute uwo mwiheburo ugasanga abantu benshi bakuze n'abakiri bato warabuzuye kigira gatatu n'ubwoba hamwe usanga n'umuntu akubwira ati jewe nukuri aho ndi ndabikunda n'igitabo mwampaye ndasoma mugabo sinshobora kubigaragaza kuko burya n'akabutike kanje kwava kagira ingorane ugasanga umuntu akubwira ati mfise ubwoba kuko ibi bintu ndayihandani rero ivyo bintu n'ivy'intambamyi bituma tutagenda tutambuka uko ari bitatu nkuko tuvyifuza mugabo ni kumwe nigera kubivuga ikibazo si intambamyi ikiri nyamukuru kuri twebwe nishaka dushiramwo nta muntu yovuga umwana ageze gutambuka yibaza ko atazotemba uratambuka ugatemba mu nyuma ugasanga hari amahwa mu nyuma ugasanga hari amabuye mu nyuma ugasanga hari inzuzi hatagira ibiraro mugabo ukamenya uti iyo nshaka gushika nzohashika yego nivyo intambamyi ziriho kandi tuzobana naguciriyemo hariho inshingano imigambi ibifise bien sûr na ntuze na vision zayo akabona inshingano leta ibiri ku butegetsi donc iba yaratowe mu amatora bien sûr yo yarabaye ko yategeza kuba itegeza gushika ko no kuvuga le parti qui au pouvoir irafise inshingano yayo nk'uri kwayobora igihugu kandi kabivuze n'inshingano zayo nk'umugambwe namwe imigambwe isanzwe urafise inshingano zanyu nafise ico mushaka gushikako nk'umugambwe bijanye n'ubukene nivyo abarundi bose bategeza gushira hamwe kugira ngo bushobora kugabanuka ariko hari byo mudashobora gukora ko mutaba ndi ku butegetsi kose pavu qui décide nico kibazo ni nabajije mwebwe muri vision mwani mushaka gushikako uko puro mu mani muri ku butegetsi byo mwari ivyo mudateza kudesida mwarabishitseko isatisfait ku byo mwateza gushikako twihe by'ubukene n'ubwoba ko twese ubwo turabuhurizako mwebwe mateza kuba mwoshikako mwarabishitseko canke ya quelque chose qui doit être fait ego nk'ivyo novuga hariho ivyo dushikako kubera vyoroshe gushikako hariho n'ivyo udashobora gushikako naho biba ari wawe uri nk'umugambo utari ku butegetsi kubera utavyoroherejwe ivyo ni ibintu bishobora gushika nivyo navuze nivyo nasiguye yuko twebwe ikintu twari twishinze gushika mu 2025 kwari uko FPI igira inzego mu ntara zose ikagira inzego mu makomine yose ngivyo ibintu twari twifuza hanyuma ukaba umugambwe uriho uvugwa hanyuma ukagira ivyo ushobora gushikiriza nivyo rero nariko nderekana ingene bishika hamwe ugasanga abari mu nzego birabashikira avuga ati jewe nukuri kubera ndi mu bukene ibi birananiye ucumengo umugambwe ico ntiwagishitseko kubera hari abantu bamwe bashobora kuba mu komite ati iki cananiye hariho exigence umugambwe usaba kugira ngo ubibemwo ivyo bintu utegeza kuba wabishitseko nivyo nariko nderekana intambamye rero ziba mu gihugu ziratuma dushobora gushika ku byo twifuza canke n'ikibishikeko sivyo rero dushobora kudeha nukuri kuraho byo tumarinda bivuze yaba hariho ubworoshi bukwiye neza byinshi nari kuvuga nti ibi byose twarabishitse ko mu ntara zose mu makomine yose mugabo hari aho bishika bikanka
kandi nivyo navuze nti ntawe dutako imiragwe niko biba bimeze mugabo tubandanye tubikora nico gituma nuvuga nti rimwe na rimwe twarigeze nko kuba ahantu ugasanga hariho komine y'inaka abantu barimo bakakubwira ati twebwe twagize ikibazo twatewe ubwoba twabihevye hariho n'abantu bari bagiye ku marisi akavuga ati jewe hari abantu banteye ubwoba mbujije kuja kuri marisi ibi ni ibintu twaciyemwo ivyo rero haraho bikubuza gushika kwihangiro washaka umbajije rero ngo uti muri satisfaction dufise ndashobora kuvuga nti iragezaho novuga nti n'imiburi buri abantu baratwumvise aho hagiye haraba ingorane n'abandi bakatwumva mugabo ico dushira imbere ko batwumvise naho ikomite itobikwiye cyangwa igize gute turavuga tuti ntaco mugabo iyo ntambami yarabayeho nico gituma nari ndabivuze nayo ubundi nk'umugambwe washoboye kwemererwa ugashinga izo nzego uko twari tuvyifuza kugera ubunye novuga ko byaradushimishije kugeza ngaho murakoze cyane buye nashaka rero tuje mu bibazo biri tekinike niko nubyita ko nimba muri mu mugambwe mufise nibaza capacity yo kwishura ku bibazo byose b'igihugu haba ibibazo interne n'ibibazo externe uko mwe mu vyiyumvira n'atari mu mufata ingingo hari abantu bari kuri Facebook bakurikirana ikiganiro bajije ibibazo ibyo bibazo nibaza ko ushobora kuja hamwe n'ivyo naje mpava nshaka kubaza mu kanya ariko ndabigusomere kugira ngo naje nza kubisoma mu nyuma uwitwa Focus yavuze ati ni giki cokorwa kugira ngo amikoro y'umuguzi pouvoir d'achat mu Burundi yiyongere maze umudandaza akore yunguka ahungukishe imitahe hanze ahubwo n'abandi bayizare mu Burundi hari uwitwa Habumugisha Samuel nawe yavuze ati mbariza ikibazo maranye iminsi nabuze aho ndakibaza kubera iki FPI twatoye mu matora ya 2025 itiyamirije akamaramaza twabonesheje amaso yacu tutari twibaza ko bibaho aho haza imbonerakure zikakwaka akaranga muntu ngo zigutorere utari umutimbayi wasanga bagukanze kandi ukabaha kugira ngo ntiwikwegere jewe byarambabaje ukuntu atari ijambo ryo guhoza abarundi byari bihejeje kuba bako yatanze mu binyamakuru wewe niwe bari baravuga amajambo make hanyuma arwitwa Roha arakaza nababaza ati mumbarize nyene icubahiro iragi agomba gusigira abarundi icubahiro usanzwe udakunda amajambo nkayo mpora mpumva bimbwira sinzi ko havucyo ukeme hari ubundi nawe yavuze ati nashaka ubitwa Andy Beni Dushime avuga ati ndashaka kumenya difference iri hagati y'iyindi migambwe na FPI ideologie yayo ni yahe canke axe de pensée yanyu ni gauche ni droite conservateur ou progressiste Emile ndayikengurukiye nabagira ati ni giki yohanorwa kugira gongere gutora ivyizigiro by'ubuzima bwa kazoza kugira biteze imbere kugira vyiteze imbere mwibaza muri ibi bihe bitoroshe iby'ubukene bibabangamye bibaza ko bisa nk'ivyo bibazo byabajijwe je nanye bazangiriye kugira ngo ucu twishurira rimwe bibaye ngombwa urabishira mu tugwi nibaza ko biba bisa ikibazo kijanye na programme yanyu antuka yamahirwe narayagize yo kusoma kuko yari ca gitabo ca Mouvement Orange hanyuma kandi cari antuka no vyitani ce sont c'est un projet ambitieux nziza si over ikibazo nariko ndabaza uyu munsi est-ce que hariho ajustement mutegekanya gukora muri projet mwari mwatanze canke mubona iyo nyene ishoboka hanyuma mukayigira ko mu byo mutegekanya kuzokora mu shaka ku butegetsi icya kabiri jewe twarigeze kuba tunaganira ariko nibaza ko nabandi bashobora kuba bo bibaza ndakubwira nti uko mbona bitunganije mu Burundi bijanye n'ivy'amatora inzira y'amatora nishoboka mu gihe bimeze uko bimeze hanyuma urambwira uti uko bimeze kose urugamba ntiruhagarara nuko ibintu biba bigoye umuntu ararubandanya yo optimisme yawe na perseverance yawe ndayikubahira kuko jewe nabona umenye bikunda ko nk'ubu deja bimwe mu biboneka urabona ko n'abayagiyemo ayo matora là on parlait de 2020 twavuga ivya 2020
mu nyuma harabaho mu nyuma hate byagira ya 2025 ibya 2020 muravyibuka ko abenshi bavuze ko gwasayibwa amatora 2025 ho nta n'uwari gushobora kuvuga parce que pour le moment umukandida yasa nk'umwe yari Ndayishimiye nibaza ko abakurikira bose basa nk'umenga ntivyari gushoboka kuko abari rero naho namushobora kumwarimo ariko vraiment byarabona ko menga ashobora kuzoba mu wa mbere byabuye biboneka mu mandunze mu majwi yavuye yashikirizwa n'abari batunganije ayo matora yuko baronse intebe 100% umukuru w'igihugu abantuze Ndayishimiye ku majwi twabonye ko angana umuntu aribaza rero uyu munsi inzira y'amatora uracayumva ko ishoboka nimba ubona ko ishoboka ni gute kugenda kugira ngo ni igiki cy'ubukogwa cyane n'igiki muri ko murakora yaba wewe canke abo musangiye urugamba rwa politike suruca bari mu Burundi bari hanze nabo nyene nibaza ko bobafasha ni igiki cy'ubukogwa kugira ngo aya matora niburi basashike ku kintu umuntu ashobora kubona naho batoba batsinzwe mwakame mu kavuga ati tekesho za kuri aya matora karaba ni ivyo nagamba zibindi turabivugana mu nyuma ijambo ni gwaho. Urakoze cyane. Ego twavuze byinshi ngira ngo uraza uranyibutsa kimwe kugira ngo ndabije ko neza. Uwa mbere yabaza ngo niki ngo umuguzi yokora kugira ngo ashobore kugura canke umudandaza kugira ngo adandaze neza ni ibintu maze kuvuga kenshi ngaha mu Burundi wacu. Politike ukwitunganije ishira imbere cyane abanyapolitike gusumba abadandaza. Namanerekana yuko aho iwacu umengo n'umuntu kugira ngo adandaze neza ahanini abanza gushira imbere kwiyegereza umugambi uri ku butegetsi. Ivyo si bibaye no munsi. Ibyo nerekana nti igisigura ingene abadandaza bacu iyo bakoranye n'umugambi munaka uhavuye usanga baciye batera bajana nawo iyo badasanzwe bazi kugira amagendera ngo basimbire mu gukurikira. Intunganyo cyane y'ivy'ubutunzi iwacu iyo bariko barasigura benshi mu bahinga mwumva ingene amasoko ya leta agenda n'ibindi byose biba cyane kuzi gupfukamira ubutegetsi akabukomera amashi niwe vyorohera gusumba abandi. Politike yagiye mu gihugu cacu ituma ahanini amahera ya leta akoreshwa uko abonye aho abanyapolitike bafata ingingo zo kuyashira mu bintu biborohereza gusumba mu kuyashira mu bintu bigwiza umwimbo. Nagiye nerekana kenshi ingene ibintu bigwiza umwimbo mu myaka 1990 wasanga bitwara amahera ari hejuru ya 60% y'amahera ya leta, ubu unye kenshi usanga biri musi ya 30%. Ivyo rero vyatumye abanyapolitike mu ngingo zose bafata amahera menshi akoreshwa mu byo bita administration, ugasanga bo barigenera amahera menshi yo gukora ivyo bashaka mu bintu byinshi ku buryo amahera bayabona mu ntoki gusumba kuyabona ariko ararema ubutunzi bw'igihugu. Ivyo rero bisigura yuko umudandaza w'umurundi yita akigwanako iyo ashoboye guca mu ryahumye akarengana adatanze amakuru canke akagira gute canke agasorora aronka ubworoshi umudandaza ari mukuri adashobora kuronka. Ivyo bikaca bituma abadandaza benshi b'abarundi bari hasi usanga ivyo bakora kenshi bidashika. Hakama hari hihimirizwa ngo nibakora amaboko mu mpuzu kandi uzi neza ingene ibintu biba bimeze bidatunganyiriza benshi. Ivyo rero iyo bibaye umuguzi asanga abadandaza benshi bukuri basana bariko barabiheba bakora ivyo babonye canke baja mu vyo bibaza ko biri mu inyungu yoroshe. Rero twibukanije ikintu kenshi kigugwa cyane mu gihugu n'imfungurwa. Uno munsi rero biroroshe cyane mu Burundi kudandaza amafera beto n'amasima iyo umudandaza hanitse gusumba kuja kudandaza imfungurwa umuceri canke ibiharage. Ivyo rero iyo vyabaye uko ugushobora gusuma ku muguzi kwagiye kugora. Avuze rati hokogwa iki ni ikintu twasiguye kenshi tudashoboye guhindura mu gihugu. Ivyo rero wavuze si umugambi utari ku butegetsi bikora bikorwa n'abari ku butegetsi hategezwa guhindurwa ingene amahera ajanwa mu vy'umwimbu akora, hakahindurwa cane ububasha buhabwa abadandaza bamwe
bakora batisunza amategeko bakabihanirwa, hakaza abadandaza babikora mu bworoshi babikora bisunza amategeko kugira ngo urudandazwa rutere imbere, ivyimburwa byinjire mu Burundi, ibisohoka bishobore gusohoka mu kuri atabiturire. Tudashoboye rero kuduza urugero rw'amahera akoreshwa mu by'ubutunzi, mu by'umwimbu, umwimbu kabandanya uba muto, abarundi nabo baguma biyongera, tuguma tuja mu ngorane yo kubura ibisumwa, ibishogwa biba bike, ababikeneye ari benshi, ububasha bwo